indongozi zaratungiye ubumwe twebwe turumwe n'ikimenyamenya ndababwira ibanga rikomeye ry'Uburundi naryo rindi kubona indongozi y'Uburundi bayita se Barundi tuvuga n'ukuri haraho muri gihe mwumva se Bakongo haraho murumva ngo se Tanzania haraho mwumva ngo se Banyarwanda mugabo mu Burundi ngo se Barundi Ujya butomo haramunyandika zabura ngo muvyeyi watu wese ngaha mu Burundi na muvyeyi watu wese ni Imana ngo yagwe Imana yakuragize twebwe ngaha mu Burundi kiya kintu nico ikungira ubumwe kuko iyi ndongozi maze gutegera neza yuko ariyo yungiye ubumwe abirongoye ubumwe butereza kubaho nico bituma ndabwira yuko mu Burundi ivyo mwikeka byose ngo tuzosubira gucanamwo ntibizopfa bigarutse twocanamwo gute dufise indongozi zitwungira ubumwe nibigaba turiko turavyigisha yuko ategereza kumva ko ari abana biwe ngira ngo buramatari mushasha aranyumva abantu bose n'abana biwe bigenda gute yuko ushaka kuva ko ari abana beza n'abana babi murazora mu muryango iyo umuvyeyi afasha agira umwana w'impundu wakaza bitera inziga abandi bana ugasanga umujyano waje mu muryango nico gituma uri ndongozi kirazira kugira impundu wakaza mu bisanzwe uri ndongozi ntugira nkunzi ubumwe bwacu rero nibwo bwo gukomeza imitima mibi ntizobura turi kwisi shetani ngaha hari Imana n'ikikorera imitima mibi ntizobura ariko tuzoineshesha Imana mutima mweranda Imana